Akejo Media rero ihari ngaha kugira ngo ifashe banaho nikora Mpfuvyi Abapfakazi. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye, ndiza ko muguwe neza naje uko mubibonda bimeze neza ndi muzima, Imana yabikoze. Ni jewe Keza Fleur ya Audrey kuri micro za Akejo Media, ndizira yuko muza kugira ibihe vyiza na bino bihe turimwo, aho Akejo Media yagendeye Mpfuvyi Abapfakazi hamwe n'abanaho nikora mu karere ko muri commune Muha mu Kanyosha muri quartier Kajiji. Rero Akejo Media yaje gukora igikorwa yiyemeje, yaje gufasha abo yemeye gufasha. Ndizira yuko namwe ko mudukurikirana muri ko murabona ko Akejo Media iri mu kazi kadasanzwe, iri gukora ibidasanzwe, iri gikora mbese n'ibikorwa twakwita vy'Imana, kuko ati Imana izokubaza ati wakoze iki, wamariye iki abandi, wamariye iki igihugu, wamariye iki akarere kawe, wamariye iki abawe ba hafi. Akejo Media rero ihari ngaha kugira ngo ifashe banaho nikora Mpfuvyi Abapfakazi, abatishoboye, abagwaye. Rero niyo mpamvu uno munsi yaje gushikana canke gushitsa isezerano yari yiyemeje ku bantu bari basavye ubufasha ko bofashwa na Akejo Media. Rero ndagusabe wowe muntu utaragira subscribe kuri Akejo Media, genda ubikore udushigikire, si kuri YouTube channel gusa ariko no kuri Facebook page, kuri Instagram ariyo IG, kuri X, kuri TikTok hose wandise Akejo Media ushaka kugira follow hama ukabandanya kuryoherwa n'ibiganiro vyacu. Rero ndagusabe udukurikirane uwaza kugira ibihe vyiza, uwaza kuryoherwa. Si nivyo gusa, tubaza kuganiriza n'abapfakazi bamwe bamwe, tuganirize Mpfuvyi zimwe zimwe, tuganirize hamwe n'abanaho nikora kugira ngo mwumve neza na neza ubuzima barimwo, ubuzima bari babayemwo, batubwire n'ukuntu Akejo Media ibakoreye ivyiza, mbere banashime imbere ya kamera za Akejo Media. Rero ndagusabe udukurikirane, nturambigwe, uri umuntu wacu. Akejo Media iri mu kazi kose kazi. Nuko imbere yo gutangura ibikorwa imbere na mbere ibintu byose tubishira mu biganza vy'uhoraho, kuko baravuga ati igikorwa cyose n'uhoraho. Nagomba kugira ngo imbere yo gutangura bino bikorwa tumaze twishire mu minwe y'uhoraho. Nuko turagushimira Imana yo mu ijuru, washoboye kutuzigama kuri no munsi, ndetse washoboye no kubana natwe ukatugeza kwa no mango. None turaje ngaha imbere y'abanyagihugu twese hamwe dukoraniye ngaha kugira ngo dushobore gukora igikorwa twatunganije, twagiye hamwe twese. Urabana natwe muri kino gikorwa, uratuzigama guhera ku ntango ndetse no kuherezo, uzobukoze tubisabye mu izina ryawe ryera, amen. Baca babona yuko ivyo bafise babitubwira kugira ngo turabe yuko bishoboka ko dushobora kubisabikanya nkuko babironse. Ni naho baca batubwira uko bingana. Turahanahana ivyumviro, dusanga yuko umwe wese ashobora kuronka ikiro c'umuceri canke ibiro bibiri bishobora kumuramira niburi ijoro rimwe, akaronka n'ibiharage ikiro kimwe canke bibiri navyo ne bishobora kuba inkozo mu iryo joro, akaronka n'isabune zishika kuri 3 ku biharuro bari baduhaye. Baranatubwira bati nubwo biruko ivyo bayitubwiye ejo, ti nubwo biruko ntiwohereza umuntu ibiharage ngo umuhereze n'umuceri n'isabune, titurazi ko mu gisagara amakaragoye. Ati abo bantu byakunze ko biyandikisha nibareme kujya bihanganye, turabashirirako n'udukara kugira ngo ntibabure udukwi batekesha ivyo bifungurwa. None twabona ko bishoboka, araca turahamagarira kugira ngo bigende neza. Rero ico basaba nuko mubakirira utwo duke babahaye, mubashimire uko bangana, ntibifuza kubahereza ivyo bifuza kubahereza bireze, ariko murabe ngo murabashimira ivyo. Ikindi naco bagashimira Imana yoyo yabayoboye ikabazana ngaha mu Kajiji, kumbure bari gufata urugendo bakagenda za Ruziba, bagenda za Gakungwe, bagenda za Kinama, canke bagenda ku Musaga n'ahandi, mugabo bashimye kuza ngaha mu Kajiji. Ico bakavuga bati ni Imana turongoye, naco nyene bahagishima. Ni naco gituma ntorana gatamvuge menshi gukwikorwa murabona ni vyinshi. Twashaka abanyene basanzwe
bari mu iyi media ya Akejo Media badushikirize icarico Akejo Media kubwanje mbe nagarukije ngaha murakoze nitugire Kristo. Haci hahabwa ijambo uwaserukiye Akejo Media nawe aragira ico ashikirije. Banyakubahwa chef de quartier namwe banyakubahwa icegera ca chef de quartier namwe mwese bapfasoni bashinga ntahe gwaruka mukoraniye hano mu cubahiro ucanyu umwe wese tugira imana iterambere mu miryango yacu. Turi hano kuri uno munsi ntuturi hano nk'ivyaduka, uwo munsi twarawuteguye ndetse reka dutangure dushima ukuntu mwashoboye kutwakira hano muri quartier Kajiji. Akejo Media rero nkuko muyumva yatanguye kera, itangura yitwa Akejo Foundation. Ibikorwa vyayo yakora kwari gufasha Mpfuvyi, abapfakazi n'abanaho nikora. Twaragerageza ikabashikira aho baherereye hose, utwo Imana yafashije tukaboneka tukadusabikanya nabo. Ariko ivyo ntivyagarukira ngaho. Akejo Foundation ibona ko ikwiye kwagura uburyo ikora uburyo bwisanzuye, haca havuka Akejo Media. Iyo Akejo Media rero yabandanije ikora. Ibandanya ikora ibikorwa vyayo ukuri kwamye kujya nyene iyahora ibigenza ikiri Akejo Foundation. Icicaro cayo aho kiri ngaha mu Nyabugete, ni muri phase 3, ni hamande ya centre de santé. Shobora kwibaza rero icivugo ca Akejo Media ni icayi. Akejo Media wumvise Akejo Media nibaho neza nawe, hakaca hagaruka Akejo Media sugura Akejo keza kuri bose. Muntu mbere rero yo kwama ishishikara ibikorwa vyayo byo gufasha, imaze kwagura uburere icicaro kikaboneka nkuko mubibona, niyahagarikije ngaho birabandanya. Ushobora kwibaza ati uri ngaha ati yo Akejo Media ko tutayumva. Kuri wowe rero utayumva, turakorera kuri izi mbuga ngurukana bumenyi cyane. Hariho ivyo bita kuri internet, YouTube channel, ugiye hajya ukandika Akejo Media. Ibikorwa vyose Akejo Media igenda ikora ubisangayo. Ivyo bashikiriza ni vyinshi gose ku buryo tuvuze tubidondore hano nitwoshobora kubimara. Ariko kuri wewe utarabasha kuba ubikwirikirana, tuguhamagariye kugendera imbuga zose Akejo Media isanzwe ikoresha kugira ngo uzura bikwirikirana neza. Navuze ugiye kuri YouTube channel ni Akejo Media, ucubibona. Turakoresha urubuga rwa Facebook. Iyo Facebook nayo nyene ugiye ukandikako Akejo Media, ibikorwa vyose tugenda dukora, tugenda dushikiriza, vyose ubikwirikirana kuri izo mbuga. Ni nyinshi, hariyo za TikTok. Izo zose wanditse Akejo Media ugenda ubibona. Nibikorwa vyagutse. Muncamake nivyo twashatse kubabwira kuri Akejo Media. Kandi ibi duhaye dukora ntibigarukiye ngaha. Kujya ari gikorwa Akejo Media yishinze gukora, niko izobandanya ibikora ndetse ishikiriza na vyinshi biciye kuri izo mbuga ikoresha. Nivyo mu ncamake, reka ndabashimire, murakoze cyane.
Amashi menshi Akejo Media. Murakoze. Reka nanje nkumwe mu batware shimire Akejo Media kwa batwiyumvise ko bakatuzanira kano gakimanye. Ariko rero ngo nta mukuru abura mukuru we ko turi kumwe na nyakubahwa chef de quartier. Aba bo mu Akejo Media nubamenyesha yuko mu ntwaro twibaniye neza n'abene gihugu kandi ufise chef de quartier mwiza itabene gihugu. Nukuri ijambo agomba bashikirize ntaza kubagayira ndize ko bashimira. Reka tumutege yompi murakoze. Ahejeje yaciye yakira nyakubahwa chef de quartier. Umviriza ico yashikirije. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nyakubahwa mana mushobora byose. Banyakubahwa dusanzwe turongoye ngaha muri quartier Kajiji. Banyakubahwa mwatugendeye Akejo Media. Banyakubahwa bene gihugu muri hano. Tugira Imana. Ako kantu ndumva umengo kari gashasha muga numva ntimwagatahuye. Baca bavuga ngo nisengwe. Tugira Imana. Murakoze cyane. Nanje ntanguye gushimira wadushize mu maboko y'Imana n'abafashe ijambo kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza aha turi. Ahanini ibi bintu nari nzi ngo ni ibintu bitoyi bagitangura kuza bakavuga ati tugira twandike abantu tuzofasha. Akejo Media novuga ko ndayibonye ubunyene na jewe naho ntwara ngaha namwe ndibaza ko muyibonye ubunyene. Ndasabye mu bakomera amashi. Kuko n'abantu bake biyumvira gufasha naho bafise umusesekara naho baba bafise ibirara hanze no mu nzu. Rero aba bantu baje kutugendera bashitsi by'ukuri ubwanje ndabashimiye imbere yuko mvuga ibindi byose kuko nibabitumwako nibakirumara mu buzima bw'abantu kuko nibake biyumvira gufasha. Nkuko rero abo dukorana babivuze abene gihugu mwashidukane nyonka kugira ngo muze murazi ko hari habahora babahenda bakababwira ati ibi bimeze uku mukarindira mugaba abantu murabona ko batayaga amasigara cicaro nkuko ndabibona. Naje umukonseye wanje arampamagaye avuga ati ba bantu bashitse canda bifata minenegwe narinze ko ari vya bindi duhora tubona bisanzwe ariko maze kubona mu media naciye mbona ko ari ibintu bikomeye. Rero hamwe n'ivyo nibaza ko byinshi babivuze nta byinshi no barambira aha mu Kajiji kuba mwarahiyumviye ko ni ibintu byiza cyane. Ni ibintu byiza cyane kuko murabona ko ivyo mwadutumye ari byo twakoze kandi ntitwihenda. N'uyu muntu ahanini numva ko hariho sinzi ko ari wakuriye kino gikorwa baratubwiye ko atari ino ubutwara societe sinzi ko nihenze baratubwiye ko societe iri ngaha hariho abayikuriye nosaba ko n'abayikuriye naho batari ngaha mu bakomera amaci cyane. Rero hamwe n'ivyo
abantu ndazi ko hariho abari ngaha mugabo batanditswe ico gihe, ndazi ko iki gikorwa kidahereye ngaha, uwundi munsi nabo bazoshikirwa. Ngasaba ko bamwe bamwe mutotana ku mwikomo, kuko abakunzi ntibaherera mu bindi. Ikikorwa tugira dukorere ngaha ni nkuko kizobera n'ahandi, kuko ndazi Akejo Media ntigira ikorere ngaha mu Kajiji gusa, irafise n'ahandi hantu hatandukanye itegeza gukorera. Rero hamwe n'ivyo nosaba ko abatashikiwe ngaha mu Kajiji bazoshikirwa n'uwundi munsi. Ikorwa ntibavuge ngo ni ca nyumba 10 canke chef de quartier canke conseiller. Ahanini ni kubw'umutima w'urukundo waje muri bo baradushikira. Tugashimira cyane n'uwo vyaciyeko, uwo vyaciyeko umudamu yita ku bene gihugu, yita kubo bakorana, ari mu mashirahamwe menshi. Ngira mwamubonye uriya mudamu, naho batamuvuzemo bashimiye, makomera amashi kuko yaradufashije mu kwegeranya abantu bose kugira ngo ibikorwa bibandanye bigenda neza. Kubera ko twari dufise ibindi bikorwa twarimwo, twavuze ati iki gikorwa ntikidusimbe, ntikidutange, mugabo tuhegere tubari biriko birabera kugira abene gihugu dusanzwe turongoye tubone ko batekanye. Nsaba rero abari ngaha ko mwotekana atamusunikano, abantu bose bari kuri liste bararonka, ndetse n'ivyosaguka ko se ndabimenya murashobora kuronka, ariko udashikirwa ntagenda atera urutoki. Kandi ikigira kandi nosaba ko abashitsi batugendeye botekana. Ahantu ni nyabagendwa, ahantu murumva ko hari akayaga hatekanye, batekane, igikorwa cabo bagikore neza atangorane n'imwe. Kandi ndabizeye abene gihugu n'abatware ba hano mwese ndabizeye, kandi ibintu byose ndaza ko bigenda neza. Nobasaba ko mwotekana, tugira Imana, tugira Imana yemwe. Murakoze cyane. Amashi menshi kandi kuri chef de quartier wacu. Ego nibaza yuko ibikorwa nyezina byo kubashikiriza agakemanyi Akejo Media yatuzaniye ko ari byo tugira tujeko. Rero twobasaba yuko twobikora mu mutekano ntangere n'urufasoni gwishi cyane. Uhamagagwa aregera, atore bamuhereze agashashi k'ibiharage, atore agashashi k'umuceri bamuhereze, acashika ngaha anyumenga bamuhereza isabune 3. Nyakuba chef de quartier yavuze neza ati udashikirwa ntashavure. Ejo kumbure twaronka uwundi nabaza twiyumvira nkuku, abandi nabazoshikirwa kuko amariste yabo tuzoba tuyafise, abasi bazogaruka imbere ahubwo hazogaruka imbere abo bandi batashikiriwe. Tugira tubikoreye ku mugaragaro kuko abantu babirimwo barizi n'ukungene bangana. N'abantu 111 nibo bashoboye kuboneka uwo munsi. Hakaza kuboneka umusesekara suza gusohoka ngaha. Tusabikaniriza ngaha nyene kugira ngo ivyaje bigende kuri bene byo kubanyakajiji nko vyaje bitumbira abanyakajiji. Hama murakoze, reka mpagarare ngaha imbere nze ndahamagara umwe aze atore. Icongera kuri ico hari ibindi bikorwa bibiri zo bisigaye. Ico ni cyambere kizoba giheze. Igikorwa gira kabiri utora hagarara hajya muca murindira twadukara.
ikindi gikorwa kigira gatatu muzoba mukiri ngaho nyene mwatoye twadukara umuntu aca kibamenyesha nuko murakoze. Igenekerezo rya 28 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2025 ikinyamakuru Akejo Media gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi niho cari cagendeye Mpfuvyi abapfakazi n'abantaho nikora 111 bo muri commune Muha zone Kanyosha quartier Kajiji mu ntumbero yo gutanga imfashanyo cari caremeye canke cabemereye. Hari igihe c'isaha 6 aho abagize ico kinyamakuru Akejo Media bashika aho bari bateguriye ico gikorwa ariho kuri maternelle mu Kajiji nyene, kandi muri uwo mwanya nyene niho hari uruja n'uruza, hariho abatandukanye aho no mu chef de quartier wo muri ako karere ariho yari yibereye nawe yaragize icashikiriza. Bahejeje gushikiriza amajambo atandukanye haciye hatangura ibikorwa nyezina byo gutanga imfashanyo aho buri umwe wese yashoboye kuronka ibiro 2 vy'umuceri, ibiro 2 vy'ibiharage, isabune 3 n'amafaranga 5,000 vy'amakara. Neza nawe mzee iko happy sana. Ni Akejo Media on the top. Vyagaragaye ko ikinyamakuru Akejo Media kiriko kirakora cyane kidafatiye mu kurondera amakuru gusa, ariko kandi kiriko kirafasha Mpfuvyi abapfakazi n'abanaho nikora. Uko niko ibirori vyateguwe n'ikinyamakuru Akejo Media vyarangiye. Ndashimiye cyane mwaje kutugendera, nkabashimiye na nyakubahwa dokarite wacu, nkabashimiye ugamba nyakubahwa ari ngaho sindamubona. Gende ugaragaze umunezero wawe. Ndanezerewe cyane uyu garashitse. Namahoro anti? Yego. Umeze neza? Ndashima. Buya babita gute? Kizakimana Anita. Amakazi nakubuvyeyi? Urabuze nyishu bakwita mamande? Mama Arine. Mama Arine, inyuma yo kuronka agashimwe canke ubufasha bwa Akejo Media mwiyumvise gute? Yumvise neza kweri, turanezerewe. Akejo kuri bose. Sawa. Iradio ni bayizimye. Iradio izimye. Ya Akejo Media nta kirisu bari mu gira. Nabo bose n'abakirisu. Abakirisu cyane. Rimwe, kabiri, gatatu. Check. Vuga. Yo. Vuga twenga basi. Vuga abashuri wanje. Vuga Akejo Media hejuru twenga none. Ego umviriza gatoya turi kumwe n'umamagaha. Mwaje kutugendera. Haragaragaye umunezero udasanzwe aho hagize bamwe muri abo baronse imfashanyo bagize ivyo bashikiriza nk'amajambo yo gushima, barishima, baratamba, baratarika. Turagize mwiriwe. Mwiriwe. Ego kuba Akejo Media yashoboye kubagendera hano oye mu Kajiji ndetse ikabaha zino mfashanyo kubgawe mwavyakiriye gute? Nukuri twanezerewe kandi turabashimiye cyane. Imana ibahezagire ko batwiyumviriye ko nukuri bagira umugisha kugira ngo neje bazogaruke batwiyumviriye. Okay, murakoze cyane gushima. Imana ishishikare ibana namwe.
nukuri nanje ndashimye cyane 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 Imana ibahezagire muzobandanye mugiye urukundo rwo kwiyumvira ko abantu batabato nkatwe murakoze muhezagirwe. Okay, neza cyane. Aha turi muri ni Akejo Media aho yaje iramuka ishikiriza imfashanyo izina ziriya ku bantu baba muri quartier Kajiji mu Kanyosha. Ubu numwe mbashoboye kuronka izo mfashanyo yariko ashimira Akejo Media. Ndakize mwiriwe mama. Mwiriwe neza. Umeze neza. Nkunzimana Vestine. Ego Vestine, kuba Akejo Media yashoboye kubagendera ndetse ikabaha imfashanyo kuri wewe wabyakiriye gute? Akejo Media turayishimiye cyane. Ego. Iragahora gutyo kuko urazi ko abantu bagendana ibibazo byinshi. Ego. Mwakoze kuba mwatwiyumviriye ko muzohore gutyo muyumvire no ku bandi. Turabashimiye cyane. Urakoze cyane gushima. Ego mugende twe rero mwahawe twavuye mu burongozi bwa Akejo Media tuzobagwe neza ako gasabuni utwo duceri nizere yuko uko biri kose mwashoboye kuba mubishimira. Murakoze cyane. Cyane gose ko biri kose twabishimye. Namahoro bi. Namahoro neza. Mugoye neza. Yego. Bibi, ubuyumva gute inyuma yo kuronka imfashanyo ya Akejo Media? Yo, ndavyumva neza ahubwo ndanezerewe, ndanabashimiye. Muragahora muraza muhore muradufasha. Murakoze Twebwe kuko turi bantaho nikora turabapfakazi ntitugira bamwe n'abana ahubwo murakoze. Nakaye kajambo wobwira abarongo ya Akejo Media nge abakunzi basuzwe bakurikirana Akejo Media? Akono babwira ndababwiye ndabakengurukiye nejo baragaruka badusubire batugarukire ko Imana ibafashe ibaje imbere. Yego. Murakoze rero mugubwe neza. Agaceri kabatembe neza n'agasabuni munameswa gahuzo. Yego. Ahubwo ndabakomeye amashi barakoze neza baduhaye agasabuni bakaduha nutwo gufungura. Ahubwo ndabakengurukiye. Murakoze. Amahoro soko. Amahoro neza. Mumeze neza. Ego turashima. Buriya babita gute? Ako doy. Akejo doy. Nababajije akazina kanyu. Akazina nitwa Ndeture Zakaria. Ndeture Zakaria, mwiyumva gute inyuma yo kuronka imfashanyo ivuye muri Akejo Media? Ndabishimiye gose cyane. Ndabashimiye gose cyane ko baje kudutembera, ndabishimiye gose cyane. Imfashanyo muduhaye nziza gose cyane. Muguma mugaruka n'abandi baze baronke murakoze cyane. Ego murakoze cyane natwe twishimye ku bwanyu mwaduhimbaye mwadufashe neza mu karere kanyu Imana ibayizagire cyane. Akajambo kamwe ku murongozi wa Akejo Media ku bakunzi ba Akejo Media badukurikirana buri munsi uko bwije nuko bukeye. Ego ndabashimiye gose cyane kubera yuko baje gutemberera hari n'abandi bari babakene batashoboye kubona umwanya wo kuza ariko muje muri mugaruka kugira natwe tubashimira gose cyane. N'abandi bose batari bagwabe bone baje ko tubashimiye gose cyane. Bwo tubashimiye. Icyenda mukroga ari ndimba kubenga kuri barabara. Ndagawa ngabaga handi bashimiye ko musaje mushika mu aho muza kugira ubwe n'abandi ko twabashimiye gose cyane. Kandi mugire mushika amahoro muzoga ku amahoro yandi. Ego murafise umufaso ni none umufasha. Ego ndafise umufasha wanje. Ndiza kuno munsi aza kubatekera agapira. Gose cyane atagushima gose atagushima gose cyane. Murakoze cyane mugira ibihe byiza muryoherwe rero. Nakejo kuri twese. Mvuga Akejo Media. Akejo Media. Wow, murakoze cyane. Mahoro mumeze neza. Ego tumeze neza turashima. Ego akazina kanyu mwitwa gute? Zina nitwa Shimirimana Bapfakazi. Shimirimana Bapfakazi musanzwe mubahanye ne muri quartier Kajiji aha mu Kanyosha. Ego cyane. Murubatse? Murubatse. Mufise abana bangahe? Abana 9. Ego umunsi Akejo Media yabagendeye ngaha muri quartier yanyu ndetse ntiyaza imbokomboko murabona yuko hari imfashanyo yabazaniye kandi uri umwe mu bagize ibako ryo kuronka iryo mfashanyo niki ushobora kugaragaza imbere y'abariko baradukurikirana ndetse canke uko wavyakiriye wewe muri rusange? Amaje ko navyakiriye nashimye nakengurikiye umuntu yatwimviriye ko akaduha ino fashanyo Imana mu juru imumpezagire wongereza umugisha yakuye n'uyundi munsi azotwimvire ko aduhezagiza umutahe kugira turondere natwe.
Ego murakoze cyane gushima ndibaza uburongozi bwa Akejo Media nkuko biri buriko buravyumva ko muryohewe kandi abantu benshi bagaragaje umunezero kubashoboye kuba baronka kano gafashanyo nizere yuko uko kari kose mwakakiriye bivuye ku mutima. Ego cyane turamukengurukiye cyane Imana yo mwijuru izina muherezo ryiza kuba ciza agenda arakorera abana b'abantu. Ego murakoze cyane. Mahoro mama. Amahoro. Umeze neza. Mwitwa gute? Nitwa Busheke Yozofina. Ndakubona akamwemwe nikosi Akejo Media hejeje kubagendera ndetse irabahaye imfashanyo hariyo umuceri biharage n'isabuni. Akajambo kamwe ushobora gushikiriza uburongozi bwa Akejo Media bwiyumviye kubagendera hano mu Kanyosha muri quartier Kajiji. Murakoze cyane kuba mwatugendeye kandi natwe muje tubigomba ko turashimye icyo mwatugemuriye agaseka mwatugemuriye turashimye cyane murakoze rwose muragahoruko. Okay, ni byiza cyane gushima ibi rero tubigisha umurongozi bwa Akejo Media Yari inubwo atari ngaha hafi akajambo kamwe kuri we ashoboye kugira akakigoro kugira ngo ibi byose mwashoboye kuba muronka mu bironswe. Murakoze arakoze cyane mani muhezagire kandi yamuko n'ubundi azotwibuke kuko bukene turabufise. Okay, neza cyane murakoze kuri ako kanya mama muduhaye. Yego cyane namwe murakoze cyane. Nkuko mubibona aha turi kumwe na bamwe bagiye bararonka ubushimwe bwa Akejo Media yashoboye kuba itegekanya ndetse zino mfashanyo bararyohewe biraboneka neza yuko umunezero ari wose kandi nkuko muri ko muravyumva bagenda bashima cyane ubuyobozi bwa Akejo Media kuri ibintu banasaba yuko batobibagira iki gikorwa cyo bandanya nkuko muri ko murabibona akamwemwe nikose uravye abantu ngaha ukuntu bose bari ngaha munezero abashoboye kuronka buno bushimwe bose baranezerewe cyane murakoze cyane bandanye mushishikara mudukwirikirana kuri Akejo Media. Namahoro anti? Ego. Umeze neza? Ndashima. Buya babita gute? Kizakimana Anita. Hama kazina k'ubuvyeyi? Urabuze nyishu bakwita mamande? Mama Arine. Mama Arine inyuma yo kuronka agashimwe canke ubufasha bwa Akejo Media mwiyumvise gute? Yumvise neza kweri turanezerewe. Hama ku gacero ugiye ugateka gute? Ugatekeranye n'abana bakarya kandi murakoze. Buriya urakunda ipirawo? Ego. Barakoze cyane akajambo kamwe rero ku bakunzi ba Akejo Media na murongozi wa Akejo Media umubwiye iki kuna munsi? Ndamushimiye cyane kubera yadufashije akaza kudutemberera ngaho iwacu mu Kajiji. Murakoze cyane Imana ibahezagiye rero namwe muryoherwe. Ego turakuramukije mama Nimpore. Nimpore. Ego umunsi Akejo Media yabagendeye ndetse muhejeje kuronka imfashanyo yari yabazaniye buri umwe mu bagize amahirwe yo gushobora kuronka iyo mfashanyo naka kajambo ushobora gushikiriza muri uno mwanya. Murakoze Imana bahezagire mudushoboye kutufasha mukaduha. Ego murakoze cyane gushima namwe mushishikare mumererwa neza bye. Namwe mwongere mudukurikirana. Sawa sawa. Namahoro muta? Mahoro cyane. Mugowe neza? Tuba amahoro n'umutekano. Mwoshobora kwidondora abakunzi ba Akejo Media? Yego abakunzi bameze meza. Ba Akejo Media. Ba Akejo Media Jenny Twamina Joseph. Nkabambuka muri komene Mutaho zone Gwisabi mpabisa Gitega. Muga nkantuje ngaha mu karere ka muri Kanyosha Muha. Nkabanjejwe amahoro n'umutekano security security ndayikora neza akakama kashitse cewe nk'umukuru nyakubahwa udutwara dokarite yarampamagaye arambwira ijambo ati nukuri cewe ndonderera abantu dupaya n'umupasoni mu Kanyarugamba nukuri
icyo noshima gusa icyo mbonye hari haciye nk'amezi 8 mbe abantu bari bavuze ngo babihebye nga turavye amahoro n'umutekano habuze vyanditse isi Imana ikora irabikora Ego muta murakoze cyane hajya ngo abantu babasaza canke abantu bakuze nkamwe muba mufise ibintu mukunda cyane nakaye kantu kambere ukunda aha kwisi akantu nkunda amahoro n'umutekano ego ca kabiri nkaba ndabashimiye kwiba ibintu mbonye se na madamu yaronse nawe waronse nanje nazo seketse naronse yego ndashima Imana cyane akajambo kamwe rero ku bakunzi ba Akejo Media ko hadukurikirana canke babonye bino birori byariko birabera ngaha mu Kanyosha aho bita mu Kajiji muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura icyo navuga kimwe gusa abene gihugu nuko kimwe gusa boshimira Imana kuko ize nk'iki Imana yakoze siwe se gikora ego nkaba ndabakengurukiye nkenguka n'Imana yabafashije Imana ibongera umugisha murakoze cyane rero namwe muryoherwe ukadugira chance Akejo Media Media hejuru hejuru twenga none